nipfuza kugera sinifuza kugera hajya fanira vinageza canke ngo ngere hajya hakado canke ngo ngere hajya hasabasi canke ngonde je nipfuza kugera gusumbaho bajya bageze sivyo no kuvuga re nabana ntabivuze ubuna no kuvuga ngo banabana reka nabo nyine ntibarakwiza no kuvuga nyine ntibarakwiza kuko iyo barakwijije guys baba bamaze guhagarika gukina sivyo mugabo ibikorwa barabibandanya nabahubwo ngira bafise ikindi cyumviro cyo gushika handi hantu ariko urabarenze oya simvuze ko ndabarenze ahubwo nipfuza ko nzobarenga si sawa mugabo simvuga ngo nshaka kuzogera ngo nkajya ngo fanira vinari canke ngo kadongwari oya je kubera msibye byi wanje hajya ni hato niye sene boguha muri cinema utokina jewe igikorwa ndagikunda isene boguha muri cinema nkukina ni yi umviriza igikorwa ndagikunda guys kandi mukukizamwo nta muntu numwe yampamagaye rero nta sere nimwe ntokina kuko ndi ku kazi guys nuko bimeze je ndi ku kazi nta sere nimwe ntokina from nta sene nimwe atokina yego ndabisubiyemo nta sene nimwe ntokina yego kuko ndi ku kazi oya subiramo ico kintu ndi ku kazi nta sene nimwe ntokina setu muri cinema yego nta sene nimwe boguha ntokine yego kuruno nakugizeye ntibukuru bukuru katangora nafise yaguteye inda none yaranteye inda nta ngorane nimwe nta kibazo gihari nuremera ko ufise inda ndayifise guys none babwire ko ufise inda guys ndukuri ndayifise from ndatwita kana kagahungu kandi kabukuru bosi wawe kutagashira bosi wanje reka barabizi ufise inda Neko bishe bigutera isoni ubuna oya nabivuze navuze ndafise inda y'umwana w'umuhungu sivyo Amabukuru ni bosi wanje agukinisha ego agukinisha iki filme yaguteye inda ariko mutari muri shooting maskini ya Mungu kuko mubigarukana kandi vyaheze yes bakuzi ya live TV Oh yes, 1, 2 everybody, and my name is Radio, or this is Loy TV in the place, and you know what it is, I just said Mr. Radio, I'm back again, nagaserero, hamda kubwira vyinshi muri entertainment, hamda kuzanira aba hitmaker, kuri micro ya Loy TV, ready easy gentlemen, call like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news, kuri kamera uri kumana Elfred Carf, ni watuma image uyibona imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane, by the way, ni muri cyagana mukunda muri beshi cyagana akajyo keza akukumenya amakuru y'abastar akukumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu ubibayo gute by the way ndakutse neza ko je uri kurabona kuri micro canke se je uri kurumva kuri micro ishobo radio oso promoter bose mu gihugu atapapa na mwana kugira beho umwana abanza kuba papa wari kuba hata papa wawe ntivyari gukunda yes uno musi rero natembereye kure sana boro basha ni he take mic boro ni Asha naje ntaho nzi byukuri uruwahe none urahantu utazi manje nabonye bahanzana ninde yakuzanye nabonye ndahashika ninde yakuzanye kuri affaire z'akazi ninde yakuzanye ndazanye n'abandi bandi mu boss yanzanye urase mu boss wewe je ndafise boss wanje boss wawe yitwa gute yitwa Bukuru Albert Bukuru ni iki Bukuru ni boss wanje niwe ashobora kuba ari karitanga gushika no mwanya no saha umuya gutera inda egeza mikro gatoya mani rero egeza mikro gatoya Bukuru numwe yamutera inda ngo niwe boss wawe aragutera inda gahinduka boss gute yes bakuzi ba TV ndabikubwiye rero ni muri cyakiganiro hamwe ndakuzanira abantu benshi bagiye batandukanye abaririmbyi abakinywa amasinema abakinywa amakomedi by the way yes uroneze ko rero andi kumwe numwe mu bigeme afisinda nubwo itaravuka nimba yarakorotse turaza kwimenya ariko by the way kamanda mwakire imbere ya micro cyangwa se imbere ya kamera kunze ba TV sali ko bien sali achana na simu kwanza achana na simu kidogo okay uko bien je meze fresh umeze neza amakuru ni meza kutaravyara no
none mwe mushaka mbyara ubunyene muko murayipfubagiza haburi iminsi ngahe nayo gira oya man inda ntibayiharurira oya ariko inda uyitwara ubizi naho uzovyara ububizi sawa inda urayitwara ubizi kandi naho uzovyarira ubuhazi ariko metu ntuco hanyarutsa ntiharagira rero wumva ivyo nyene azogera uvyara nzovyara bitwe mama naka ndi mama bizoza yes ariko badukurikirana by the way ariko batarakumenya abatakuzi ushaka kutubwira akazi nakawe by the way okay jewe ku mazina abavyeyi banyishe nitwa Ishimwe Marie Chantal sawa no muri aka kazi kanje k'amasinema sinkunda guhindura izina oya keshi nkunda gukina mfise izina ryanje Chantal yego Chantal ariko metu ibintu vy'amasirino sindabikunda mugabo abantu babagenzi usanga batariko baramumagara iryo zina bonyene barasika ungene basha biyumvira bakampamagara Shani donc ngira nukwiyorohereza kubera ngira Chantal ni rirerire je pense ariko abantu badakunze guhindura amazina yabo gasanga niyo bakinisha mu bintu byabo by the way bafite target yo kugira ngo bazokore imbuga ziwabo by the way mega nawe niyo target mu kuvuga ico nta birebire no bivugako tumubwire wa mu boss yawe ushaka kumucika oya nta birebire no je unkinira ntuhindura izina cyanda kwiruka kubera iki komba mbona ko ufite target yo gukora channel yiwabo oya ndashobora no guhindura izina why not udashobora guhindura ntayo ndashobora no guhindura izina ariko gasanga ico uri kuravuga ndagikoreyeko yego tuvuga uragikoreyeko ndashobora kugikorerako mugabo singomba ngo nce mvuga vision zanje ngaha nyene kuri kamera oya naho no bandagise mu mutima canke mu vyumviro sinshobora guca ndakivuga ubunyene oya donc rero nk'abantu twumva neza wamaze kubivuga by the way nka je namaze kuvyumva yuko soon zokora channel yiwawe cyangwa se kidiaspora kigira kikumeremwe amafaranga abana abakobwa benshi bari muri industry cyane cyane abakina cinema abafise abantu cyangwa se umuboss ariko araguha amafaranga no mu diaspora jewe nta mafaranga mu diaspora kwera indajya nta n'umunsi n'umwe oya kandi sindanabishaka Daed nkeneye kuzojya amafaranga nkoreye yego ariko je ndafise amakuru ko hari mu diaspora yaguhaye amafaranga oya ivyo si ivyo vraiment wo warabibonye cyangwa uri kuvuga ivyo wumvise abigeme benshi bakina amasinema iyo ngeso ngo murayifise yo kujya amafaranga y'aba diaspora rega bayaguhaye guys namwe muravyumva bayampaye sinereka kuyatora ariko metu nta muntu ndasega jewe no mu buzima bwanje jewe je sinzi gusega amahera from oya ariko bayaguhaye wayatora yampaye ndayatora muga gusega bisigura ko ukunda amafaranga cyo cyaranani amafaranga ra muntu numwe yanga wowe gutegesha amahera yo gutora no umva yo ntora gute kandi uvuze ko guha amafaranga woyatora ahubwo mu gihe yo ntega mwe ivyo uri kuravuga byo ba mu gihe ndayagusize oya wavuze bakuzi ba TV yavuze ngo uwo yampa no yatora bisigura uwo gutegesha amahera yo gufata no wowe yampaye ari hariko condition sindayatora nawe umenya ko hariko condition none wumva utabimbwiye donc urinze kuvuga ngo yantegesheje ngo no cyamfatwa we no kuvuga wowe yampaye hariko condition mugabo wambwiye ati bimeze uko nuko vraiment sindayatora condition zoba ziri ku mafaranga kugira ntu yatora zo bari condition zimeze gute muhungu we mbe wavuze ko twagote we nyishura condition zoba ziri ku mafaranga kugira ntu yatore zo bari condition zimeze gute donc just njya amafaranga avuga sivyo amafaranga ibintu vyose injya jenga ibintu bisengeye singi ibintu bivuga sivyo ibidasengeye sindabijya rero wumve ko amafaranga ariko condition ntaco ntabwo noshobora kuyatora kuko just menyereye no kujya ibintu by'abantu menyereye kujya ivyanje menyereye kujya ivyanje jewe menyereye kujya ivyawe amafaranga aravuga se ari ibintu bivuga ariko ari kibazo nakwaje utanyishuye nizihe condition ziri ku mahera bayaguhaye utotora kubera bivaye nizo condition kubera iki uriko uribanga kwicara nshaka kumenya condition zoza ku mafaranga kugira ngo yatora zana indi sije kuko iyo se yatumye uza ndibatse byose birimo oya kwaze ko reka tugihagarike tureke kugihagarara ko mwanya muremure
nayo mvuta bizi byose urabizi nawe uri kurigirije kugira ndabivuge gusa n'abandi barabizi ariko hari ikintu kimwe nshaka kukubaza by the way abana babigeme benshi bari muri industry ya cinema nko bisanzwe muravugwa ko ibintu bitari vyiza by the way bamwe bakabavuga yuko muja muri cinema kugira ngo muze muraryamana n'ababakoresha kugira ngo bakomeze kubaha amasene kugira ngo mushobore kumenyekana mbega ico kintu nk'umukinyi wa cinema ukivuga kwiki okay ubajije ikibazo cita cyane ico kibazo numvume ngo nta bintu byinshi no kivugako donc abantu benshi pour moment nivyo biyumvira mugabo umuntu wese sivyo aza mu kintu kubera bafise icaje kurondera si sawa je ndashobora kuba naraje fise ico ndiko ndarondera uwundi turi kumwe akaba yaraje afise ico kararondera rero ico kintu kiragoye kwishura basi uremera yuko hari habaza muri cinema ababigeme baje kugira ngo bajyamane n'ababakinisha kugira ngo bashobore kubateza imbere guys ivyo ntavyo nzi vraiment ndababesha wewe wavuze ngo wewe ngushobora ko wewe muri cinema aje kurondera iki je muri cinema ndi ku kazi waje kurondera iki by the way naje kurondera inoti why not utagi mu isoko udandaze uze kudandaza impuzu why not wahisemo kuja muri cinema niye mpamvu yagutumye uja muri cinema ikintu cyatumye nja muri cinema premièrement birindi muri jewe je nakuze ndabikunda kuva nkiri umwana mutoyi kandi narabisaba Imana ego narabisaba Imana ndavuga ati naho nzoba ndiko ndasaza nze basi nitwe umukinyi wa masinema basi n'umwanya mutoyi ego hama biguma birambamwo haragera Imana ishoboza n'umwanya n'usa abanda birimo uvuze yuko wari ufite impano yavyo kuva kera wumva wowe bikora by the way byaje kugenda gute kugira ngo utangure kubikora by the kuko ugiye kuraba hari abantu benshi bafite impano yo gukina cinema acangwe se bipfuza gukina cinema ariko batararonka amahirwe by the way ku ruhande rw'iwawe byaje kugenda gute kugira ngo ushobore gutangura gukina abimwe wita impano then impano yawe jewe ukuntu byatanguye kugira ngo ninjire muri kino gikorwa natanguye kuraba kenshi narakunda gukurikirana filme ndundi ego hanyuma narifuza gukina ariko sinaronka uburyo bwo kungena nshobora gukina urabona ko hariho aho ubishaka bakagusaba amafaranga ugasanga nta office nk'uko nyene ibindi babasaba oya na amafaranga gusa kumbura ngira ngo inani izo TV zabo ziba zarabavunye babashaka barekipere ariko biravuga ko hari ibindi babasaba yogiye mugiye kubasaba kugira muje gukina je ne sais pas ko ndafise amakuru ko nawe hari umuntu yabigusabye bakuzi ba Light TV ndaza kubivuga byose hano ndabize bandanya wo kusana umuntu usurusaho bandanya kandi si byiza umuntu bandanya okay hama ukuntu ninjiye mu bintu by'amareresi ndundi narakunda kuraba cyane amafilme hanyuma ndagera kuraba kuzo kuri Bukuru Media TV nawe nca ndamusaba yuko noza gukiniraho ndamubwira ko ndabikunda kandi ndavyumvamo cyane numva nshaka kubikora hanyuma yaranyemereye ego yaranyemereye ndaza gushikira umwanya n'usaha ndi ngaha nyene muri Bukuru Media guys niho ndi kweri ariko rero bakozi ba Light TV hari amatimu menshi yabigeme ba Fanny Lavine n'abandi benshi bagiye batandukanye usanga bafite amatimu akina cinema why not wahisemo kuja gusaba muri timu ya Bukuru ari umuhungu baje hari haba mama abigeme bafite ama channel yabo kandi bakina cinema why not ikintu no kivuga ko nuko hariho aho nagenda ashaka kuja gukina baranyankira sivyo nkabande bako nawe utavyirengagije urabizi ubu ntushaka kwiyadukiza ngo ugiye ngo kirango kwanaka ugiye gukina kwanaka oya naho n'abandi naramenyekanye meze gute sushaka kwiyadukiza ngo ugiye gukina nko kwa Fanny Lavine canke kwa Ben Dwayo canke kwa naka atampamagaye sivyo wowe wasabye kakwiba ninde wowe wasabye ko jya ukiniwa akakwankira by the way basi
nokuri ntabona beshera ngo narabasabye baranyangira oya nabanda babeshe kuko sinari ndabazi nababona ku marezo sosio gusa n'uyu bukuru sinari ndamuzi basi nazanywe n'umugenzi ariko hari amakuru ufite yuko we na bukuru mwatangiye gukwegana kera imbere kuza gukina muri timu yiwe ariyo mpamvu byaje gukwegana akageraho ngo agutera inda urafite urusaku ariko shaka utwishura kandi abajournaliste kenshi mufite urusaku none wowe narinzi kunza ni ibikorwa by'iterambere ubwo mumbwire nk'ahantu tuja gukora yego ndahakubwira naho nyene hari karonka amafaranga wowe kuranzanira ibintu nk'ivyo bro yes nubundi hariho project nza kukubwira mu nyuma ariko ndashaka kubanza kunyishura by the way haramwe amakuru avugwa neza yuko we na bukuru mwakwegana imbere yuko uza gukina muri timu yiwe arivyo vyanatumye uza gukina muri timu yiwe kugeraho agutera inda ivyo bintu n'ibinyoma byambaye ubusa sivyo kandi icyo ikiyongeye ko jewe bukuru ntabwo twari tuzinanye ntaratangura gukina amafilm none yaguteye inda gute mutari mu twamenyanye maze donc kubera uwo mukobwa w'umugenzi wanje no yanzanyeho arambarira ati hari ahantu bariko bararondera bagutera inda asiya kwanza yarambarira ati hari ahantu bariko bararondera abakinyi sivyo binjiza ku buntu uravyumva hanyuma candaza nitwari tuzinanye twamenye nyuko si sawa ivyo navyo vyindi uriko ravuga ni bisanzwe nawe urabuze umukobwa wateye inda jewe hari urumva nateye sinari ndakutse ariko je navuze ko baguteye wowe wavyumvise ubonye sasa ego waraje muri timu yiwe urakina byaje kugenda gutire kugira ngo bigiraho agutera inda bade kandi urumva neza yuko we waje uri nk'umukinyi wiwe byaje guhindukira gute umukoresha atera inda umukozi guys gereza micro twishure ntavyo bazi oya barabizi kuko ababikurikiranye kuva bitangura wait bakuzi ba Roy TV je abankurikirana ntavyo bazi kuko navyo nari bwababwire ndashaka rero kutwishura waje muri timu yo gukina c'est vrai uje kwerekana impano yawe byaje guhindukira gute kugira ngo umukoresha atera inda umukozi byarashitse aragira byarashitse biraba ibiki byabaye ivyo nyene byarabaye hama yo kuza gukina ibiki byabaye basi byarashitse ibiki byashitse hewe uri kuranduhisha sasa uri kuranduhisha from none bakuzi ba Roy TV abantu barakora ibintu bikabatera isoni kwemera ibiki byashitse sasa ivyo nyene uri kuravuga ibiki je navuze byinshi none wavuze ibintu vyinda sivyo none kuko nivyo mbona uri kurahagarara ko bura mama nivyo mbushaka kumenya nta bindi yes nshaka nivyo vyanakuzanye we nyishura ntaje sawa byarashitse indara y'intera egereza rero kutegereza micro sawa inda byarashitse arayintera kandi nta mayuri y'inzu guys sindi wa mbere kandi sindi no wanyuma ngo byarashitse aragutera yego kandi nturi wa mbere nturi no wanyuma yego biraharawe nivyo mbona sivyo mbona nivyo muharaye gutera inda abakobwa sasa gutegwa inda n'umuntu agukoresha muri cinema kumenga ntimusigara mutubahana by the way mu bisanzwe niba byarashitse bikaba ntivyatumye tutubahana oya turi mu kazi twategeza kuba turi mu kazi none ubu turi mu kazi tuguma turi mu kazi ubutimu ntutwitwa gwawe oya ntitwa gwawe cyangwa ntakwemera yaguteye inda aguma yitwa mu boss sivyo kubera byabaye par accident ntitwaye cyangwa yaguteye inda ntakwemera yaguteye inda ntakwemera aranyemera none washaka kora iki kugira ngo atagutwara nimba yaraguteye ariko arabitegura abitegura gute ariko ararondera uburyo hama dukora urubanza yakubwiye ko se gahunda yo kugutwara yego yarabimbari ryari oya igihe ntaconzi mugabo yarabimbari kandi mwese tuzobatumira guys mwese n'ukuri muzoze mudushigikire abantu bakurikiranye inkuru yacu kuri nambe kamani
TV twatanguriye gukorera hako abantu bakurikiranye inkuru yacu nukuri muzoze mudushigikire mariage yacu vuba cyane turabaha ama invitation. Sasa ikindi kibazo mbega niyo nyigisho muri ko muratanga muri ko muraha abatoyi banyu umaze kuvuga ko waje gukina sinema bikakuviramo gutegwa inda gutwara inda niyo nyigisho muri ko muratanga kuri batoya biwanyu babandi bafite impano bifuza kuzerekana mbega ntumva neza yuko bizotuma nabo impano zabo batinya kuza kugira ngo bazerekana bivanye no kwavuga ati nitwagena twakina sinema bazodutera inda abizogenda gute? Oya siko bica bitegereza kugenda hajya iyo umuntu sivyo afise vision. Sasa we vision wari ufise nuko bari umviriza hajya iyo umuntu afise vision. Okay, vision yiwawe naho hahera imyaka ijana kubera imuri mwo atari ibintu arinda gupanga canke ngo yiyumvire nibiri muri we ategerezwa kuzobishikako. Rero ntibaze ce bareka kuza gukina amafilme ngo ni kubera babonye hariho abagiye bagaca batwara amada. Harimo nawe twaragerageje gusigura uko ngene vyabaye sivyo ubatwaye indani kandi umwana ni mugisha deja none uraza abantu bamaze imyaka myinshi basenga baduga imisozi bagirane bateregera baronka n'indi koroka. Begi iyo umuntu atwaye ndakiri wawe bamwita gute? Akiri wawe sinzi bamwita gute? ntabyanze bamwita gute wowe ubitse? Sasa nukuvuga bari muri plan zawe harimo no kuba bazogutera inda? No byarashitse par accident mugabo sivyo nategura gukora kandi byaraheze just mbona ingene mugoma mu bigarukana byaraheze ariko rega baca umugani ngo bavuga gute basha nta n'imiganuzi migani wayimenye uri kuribeshera nene ubona ko ubuzi ivyo uvuga. Oya imigani irace ikirundi kiragoye nase kukivuga nabi ngo bantu uvuge mu gifaransa canke ikirimi kikorohera niki igishinwa. Okay uvuge mu gishinwa rero urazi igishinwa wewe? Yego uracumva wewe witwa gute mu gishinwa? Oya nachonzi from sinbeshe nachonzi. Sasa ugiye kuraba muri sinema abana babigeme ubona bafatwa gute muri sinema y'u Burundi? Muri sinema y'u Burundi je ndabona abana b'abakobwa bafatwa neza uretse ko nyene usanga hari utuntu tugera turagorana nyene buke mugabo ibintu bimeze bon. Ariko ivyo bintu birabavugwa ko kenshi yuko abana babigeme mwitanga kugira ngo mutezwe imbere cyane cyane abigeme bashaka kina sinema. By the way twarayibonye kubigeme benshi nubwo nti Rwanda bavuga hano ariko ndazi ko nawe ubazi. Mbega wewe ku ruhande rw'iwawe nikihe kintu wohanura abana babigeme bafise impano yo kina sinema muri rusange? Ikintu mfise no hanura abana b'abakobwa bafise talent yo gukina filme ko bagiriwe amahigwe bakaba bayifise novuga ati bayibungabunge sivyo kandi nibaronka amahigwe kuyikoresha maze bayikoresha narayibungabunze kuko nubu ndacakora ndi baraguteye none ntusanze kuri tere nubona ko ndinde kukaza uje gukina office inda hari kibazo none ubona hari ico bitwaye sinahindutse nta kibazo na kimwe fise wahindutse akazi ndagakora ni kwa kundi nyene wahindutse mu nda ntangorana n'imihari none umma mutari babi nene kuba turi babiri ni kibazo. Sasa ariko rero dusubira inyuma gato ya kwanza sasa kumenga birakaze ukuru kwanza byagenze gute kugira ngo mushobore gukwegana gutera byatanguye gute? Mwari mugiye muri shooting mwari mwakoze byagenze gute? Basi uwo munsi biba mwari muri shooting yaraguhamagaye muhira uwo munsi biba mwari muri mood ya mwagiye gushootinga mutaha ijoro yari muhira aragutelefona uza kumuraba
then byagenze gute kuri uwo munsi man kubera cyose je utoyireka oya nshaka kumenya kugira basi twumve ko bibera muri tournage oya ntivyabereye muri tournage ariko reka ndagusabe ntivyabereye ndakureke plutôt reka ndagusabe isi okay sawa cha tuyiheza ntivyabereye muri tournage byabaye gute yaguhamagaye muhira oya vyaheze vyaheze jewe dimanche samedi vyaheze ivyo all bireki mana yanje hari mardi ava mbaza naho byabereye haho nukungene vyagenze n'ingene twabikoze ivyo nibiki none mwakoze ikiwe na buku Imana nibizi canke washase kuba boss lady je nakubwiye ndafise indoto yo kuzomuba ariko nshaka kuzomuba mu vyo nikoreye jewe nirondereye washase kuba n'amaboko yanje n'ubwenge bwanje sawa sinshaka kuzokorera ku vy'abandi nabikubwiye nukuvuga rero gutegwa inda no gukoresha muri cinema wari warabiteguye no nakubwiye sinari narabiteguye byarashitse kandi nta kindi kintu nari guhindura kumbaza ngo vyagenze gute guys ubwo surusaku kumbaza ngo vyagenze gute ivyo nibiki oya urumva ko bavuye muri shooting baca baja hanze urumva ko nibyo navyo narinze ariko urumva neza yuko rero muri cinema biba bikaze gose ariko akajambo kangasi kuri bukuru nakugizeye bukuru katangorana afise yaguteye inda none yaranteye inda ntangorane ni imwe nta kibazo gihari nuremera ko ufise inda ndayifise guys none babwire ko ufise inda guys nukuri inda ndayifise from ndatwitsa akana k'agahungu kandi kabukuru bosi wawe kutagashira bosi wanje reka barabizi ufise inda Neko bice bigutera isoni ubuna. Oya, navuze ndafise inda. Y'umwana w'umuhungu, sivyo. Yabukuru. Amabukuru ni boss wanje. Agukinisha? Ego. Agukinisha iki? Filme. Yaguteye inda ariko mutari muri shooting. Maskini ya Mungu kuko mubigarukana kandi vyaheze. Yes bakuzi ya live TV. Sasa nakunda kubaza ati ugiye kuraba hari abana babigeme benshi muvuga ko amajambo atari meza iyo mugiye ukina cinema bamwe bakavuga ko ibi abandi bakavuga ko ibi. By the way muri cinema mubayeho gute cyane cyangwa se nizihe slago nibihe bibazo muhora navyo muri industry ya cinema ngaha mu gicacu cy'u Burundi by the way cyane abana babigeme. Okay. Ikintu cyambere mfise novuga kubijanye n'ico ibibazo duhura navyo abakinyi b'amafilm ariko wait ndashaka kuvugisha ukuri abakunzi ba Roy TV harabigeme benshi twakoranye nabo aho batubwira yuko hari ababasaba ko bojyamana nabo kugira ngo babafashe mu gutera imbere muri cinema niyo mpamvu ndamaje kino kibaje ariko ndashaka kuvugisha ukuri nizihe slago muhura nazo abana babigeme muri cinema y'u Burundi. Biharu bivugisha ukuri niyo mpamvu ndakikubajije by the way. Umshaka kubime? Yes. Ariko ndashaka kuvugisha ukuri nizihe slago muhura nazo abana babigeme muri cinema y'u Burundi. Ibibazo duhora navyo ubwa mbere nuko kenshi iyo babonye umwana w'umukobwa akina filme bamubonamwo ishusho y'ubusambanyi. Ariko siko biba biri. Oya nakazi tout simplement nk'akandi kujya nawe ugenda ukadandaza kujya nawe ugenda ugakora uko natwe nuko nyene nakazi niko kadutunze sivyo sukuvuga rero ko umwana w'umukobwa akina filme deja no kubahungu barabibavuga ko bavuga ko umuntu wese akina amafilme aba ari umusambanyi ariko siko biri guys je nanje nahora ndavyumva ntarajayo mugabo sivyo ugasanga nk'umuhungu mukundanye nk'umuntu mukundanye ariko arakubwira ivyo bintu sivyo aba baje bahungu barabasambanya baragira gute ibintu byinshi ariko sivyo biba byasanzwe biba naho toburi muri filme vyobera hano hanze ntibisigura reko wabikoreye muri filme sivyo nimba mushobora kubona hari ivyo tuba twakinye
bibona ko umengo vyerekana ko twa turi abasambanyi ni inyigisho tuba turiko turatanga ariko sivyo ego ico naco uvuze yuko hariho abantu basaba abana bakobwa kugira ngo bateze imbere ego vroma ico sino giharira mugabo babasaba ko baryamana kugira ngo babafashe babateze imbere ico je sino giharira canke ngo ndashemere kuko naje ndavyumva uko nyene mugabo guys je nta muntu yabinsavye kuko je sindi umwana nta muntu aragusaba ko je ndakuze je vraiment ndakuze nta kintu nokora ntagishaka ngo mukoreshe ku nguvu oya je ndakuze ndazi ikibindi ndazi n'iciza ego umuntu agusavye ko mujyamana agira guteza imbere agushire muri scene runaka by the way muri cinema muri ico gihe bigenza gute nibaza ko atavyo nokora oya woheba iyo scene ego no yiheba from no yiheba kuko nimba Imana yaragambiriye ko nzotera imbere iterambere ryanje rizova muri kano kazi naho no genda bukebuke nkagenda bukebuke paka nzotera imbere kuko umwete ndawufise kandi n'Imana iri kumwe nanje izomfasha kuko akazi ndagakunda kandi ndagakunda cyane uko vyogenda kose nimba bamvuga ko ndigiki bakamvuga vyinshi cyane bakunda kuvuga kuri iki oya navyo mvuze navyo nzi gusa nivyo basi iby'abantu we bakunda kuvuga wewe ntumaze kumva bakuvuga oya ntavyo vraiment oya ngira ni kubera bataramenya sindamenyekane rega batangura kuvuga uwamaze gutera imbere no umuntu atwaye inda baca bavuga ko ari iki je ne sais ico ntacunze ego yes bakunzi ba TV ndibaza wabyumvise by the way kibazo cyanyuma nifuza kubaza by the way ku ruhande rw'iwawe wifuza gushika he muri cinema cyangwa se wifuza kuba nkande muri cinema y'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu bayo jewe indoto zanje bivanye no kungene nkunda kino gikorwa aho nipfuza gushika nta muntu numwe ngaha mu Burundi arahashika sivyo ano kuvuga urabare wait no kuvuga wewe urabarenze bose no sindabarenze ahubwo nipfuza urarenze ba Fani no bakado baruvera umvise arabivuze oya navyo mvuze umviriza banzunyumvirize mvuze ngo arenze Fani ngo arenze kado ngo arenze aruvera ngo bose arabarenze ngo nukuvuga ngo we hashaka kugera ngo bose nta numwe nukuvuga ngo bose nabana sikuvuze no simvuze ko ari abana uba Fani umwise umwana aruvera umwise umwana kado umwise umwana ba Esperance bose ubisabana munasikia sawa bro ntunteranye n'abantu ntunteranye n'abandi bakinyi ba filme sivye je ntaho ndagera muganda afise aho nipfuza kugera ikibazo wambajije nakwishuye aho nipfuza kugera sinifuza kugera hajya Fanira vinageza canke ngo ngere hajya hakado canke ngo ngere hajya hasabasi canke ngonde je nipfuza kugera gusumbaho bajya bageze sivyo nukuvuga re nabana ntabivuze ubuna nukuvuga ngo banabana reka nabo nyine ntibarakwiza nabo ntibarakwiza kuko iyo barakwijije guys baba bamaze guhagarika gukina sivyo mugabo ibikorwa barabibandanya nabo ahubwo ngira bafise ikindi cyumviro cyo gushika handi hantu ariko urabarenze oya simvuze ko ndabarenze ahubwo nipfuza ko nzobarenga si sawa mugabo simvuga ngo nshaka kuzogera ngo nkajya ngo Fanira vinari canke ngo kadongwari oya je kubera msibye wanje hajya ni hato je msibye nshaka ndafite ibyo nzoshaka kugira ibyo nshaka kuzogerako sinshaka rero kuzogera hajya abandi bageze sinkorera ku by'abandi jewe oya kabisa niye sene boguha muri cinema utokira jewe igikorwa ndagikunda iseni boguha muri cinema mukina niyi umviriza igikorwa ndagikunda guys kandi mukukizamwo nta muntu numwe yampamagaye rero nta sere nimwe ntokina kuko ndi ku kazi guys nuko bimeze je ndi ku kazi nta sere nimwe ntokina from nta sene nimwe atokina yego ndabisubiyemo nta sene nimwe ntokina yego kuko ndi ku kazi oya subiramo ico kintu ndi ku kazi nta sene nimwe ntukina setu muri cinema yego nta sene nimwe boguha ntukine yego karabaye ama yangu nta sene nimwe
boguha ntukine muri sinema uriko uramvugisha amajambo menshi nkubona amate arakamye ibi bitu kandi nakubwiye kanyuma niko kabi reka ndagushimire basi akonye nako ndagushimire sana wakoze uzohagarikire kuri ako nyene abari kuzogumubandaniriza ko ako nyene ni kuvuga abantu bose mukina sinema ndibaza mwavyumvise ngo nta seni nimwe atokina muri sinema reka ndamushimire sana yakoze kuduha time ndabwiye ati merci beaucoup ndakwifuze by the way no gutera imbere mu muga wawe Imana ikomeze guhezagira by the way sawa anje reka ndabashimira cyane ko mwafashe umwanya wo kuza kugira ngo tuyage bijanye n'ubuzima bwa sinema ndundi hanyuma nk'abandi ndabashimiye cyane ego murakoze kabisa ageze bakuzi wa TV reka ndagushimire sana warabye kino kiganiro remember subscribe kugira ngo uzurabona professional interview uzurahabwa update news kuri kamera wari kumwe na FH Card niwe yatumye image uyibona imeze fresh sana niwe yatumye sound uyumva imeze neza cyane Jori kurumva kuri micro Ishabo Radio so promoter bose mu gihugu se wabo bro ata papa na mwana bitugana gironko bite Ori papa wabandi bose rero urumva usumba bari abarandri promoter ba ndanabibagiye wewe rero ni uri papa wabo je ndi se wabo guys iyo nkuru nayo narinzi vraiment ba mi bro wewe uri kumwe na so promoter bose mu gihugu cy'u Burundi kweri sha ata papa na mwana nukuri yayo makuru ni ryambere ndayarose kandi ngoma ndabiposte ngo sumba bande kuri stat urasumba bariya none wewe uri so wawe ntagusumba wo papa wanje aransumba sawa merci beaucoup we love you so much ndagukunda cyane dusubire ubutaha my name is Radio wagwan